Reka tubaramutse mwebwe mwese bakunzi bimbonesha kure Peace International TV abari ku mugabane wa Afrika, Uburaya, Amerika na Aziya. Reka tubahe ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe ubwo uyu munsi tugiye kuganira ku bijanye n'uburongozi. Mbega iyo bavuze uburongozi bisigura iki? Umurongozi ninde? Mbega bwo babuvukanwa canke uwari we wese arabereye kuba musi twagendeye umwe mu bahinga basanzwe babizobereyemo cyane mu bijanye n'uburongozi kugira ngo atwiganire byinshi aduhe ido nido dushobore kumenya icari cyo uburongozi mu buryo bwimbitse. Nuko rero reka ndamuhe ikaze hano ubwo twaramutse tumugendera namahoro. Namahoro, ndabashimiye cyane kano kayo mu mpaye ngo tuganire kuri iri jambo. Ego kumbure rero tugiye kuganira ku bijanye n'uburongozi, ariko imbere yuko mutangura murashobora kutubwira abo muri bo kugira ngo abadukurikira bamenye uwo turi kumwe muri kino kiganiro. Ego murakoze. W'ivyigwa vy'uburongozi mu nzira zitandukanye, haba mu mashuri, mu makaminuza, ariko kandi no mu migwi mito mito, mu nganda bimwe twita materiel mu gifaransa. Nkaba maze igihe ndavyigisha imyaka ishika 8, ndamaze kuvyandika ko ibitari bike, haba ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kandi no mu buryo bw'ibitabo. Hari ibitabo maze gusohora kuri iki cigwa c'uburongozi. Ego cyane bakunzi bacu, mwamaze kumva ko turi kumwe n'umwigisha kandi asanzwe abimenyereye cyane. Nuko rero dutangura ikiganiro, iyo bavuze uburongozi bakavuga n'umurongozi, ivyo bintu bisigura iki iyo bavuze uburongozi cyangwa umurongozi? Iyo bavuze uburongozi, reka mpere ku burongozi, baba bashatse kuvuga ububasha buba mu muntu, hanyuma n'ububasha butuma umuntu ashobora kwemeza abantu umugambi kanaka, hanyuma uwo mugambi bakaba wemera nk'umugambi wabo, inyuma y'ukuwemera bagakora n'ibikorwa kugira ngo bashobore kubushikako. Nico bamwe bita influence mu gifaransa. Uburongozi ni ibi bintu vyose bija hamwe bigatuma umuntu ashobora kuja imbere y'abantu akabafasha gushika ku ntumbero basangiye biciye mu bikorwa bifadika. Hanyuma kugira ngo tuvuge ko rero umuntu ari umurongozi, nuko abagaragaje ubwo bubasha, nuko mu nyifato ziwe aba ari umuntu bigaragara ko iyo agiye imbere y'abantu bamukurikira bagakora ibikorwa kugira ngo bashike ku ntumbero rusangi baba bemeye gusangira bo nyene canke uwo murongozi ari we yayibemeje. Aha rero haca haza insiguro zimeze nka zibiri z'uburongozi. Twovuga ko uburongozi ku ruhande rumwe kandi ariho byose bihera ari ubu bubasha buba mu muntu, naho atoba ari mu kibanza cyo kuganza. Umuntu arashobora gusangira iciyumviro n'abandi akakibemeza kandi bakacemera, ugasanga ejo biravuyemo umugambi. Uwo muntu ntiyabikoze kubera ikibanza kanaka arimwo, yabikoze kubera ubwo bubasha bwa influence, ubwo bubasha bw'uburongozi bumurimwo yabukoresheje. Ariko kenshi rero iyo abantu bavuze ijambo umurongozi, baba ariko baravuga umuntu ari mu kibanza kizwi, ikibanza kimuha ububasha ku mugwi w'abantu kanaka, agashobora gufata ingingo ikora kuri abo bantu, kandi yababwiye ijambo bakaryumva, bakaryumvira, bakamwubaha kubera ico kibanza arimwo. Nivyo bita ikibanza cyo kuganza canke position d'autorité. Rero urumva ko uburongozi burabaho n'igihe umuntu atari mu kibanza cyo kuganza, kuko busanzwe buri muri we, mu ngeso ziwe, ukuntu abona ibintu, ingene ashobora gusigura ibintu, ubwizigirwa bwiwe, imico imuranga. Ivyo byose bishize hamwe bimuha inguvu, bimuha inkomezi zituma ashobora kubera abandi umurongozi niyo atakibanza cyo kuganza arimwo. Ariko tugiye mu rutonde, mu itunganywa ry'amashirahamwe, ry'imigwi, ry'igihugu, haca hazamo rero ikibanza. Ivyo rero biha inguvu nyinshi umurongozi, kuko abantu baca bategerezwa kumwubaha n'utabishaka, kuko abatinya ibihano usanga mwumvira agafuma yidoga mu nyuma ariko yabikoze. Nizo siguro zibiri uzishize hamwe zose ushobora gutora uburongozi cari co muri rusangi, ariko nabonye abantu benshi bakunda gufata uruhande rw'ikibanza cyo kuganza
naho mu vy'ukuri umuzi w'uburongozi uri mu muntu nturi mu ntebe yicayemo nturi mu kibanza arimo. Uravuze yuko hamwe usanga ari ibintu biri mu muntu kandi musanzwe uri umwigisha ubyigisha, abo muvyigisha baba bitegurira kuzoba abarongozi canke mwigisha abasanzwe bibarimo? Iyo turiko turigisha abanyeshuri bo mu makaminuza kenshi baba ari abantu biteguriye kuzoja mu bibanza vyo kuganza. Aha ndiko ndavuga bajya bakiri bato bato nk'ababo muri za bac, ariko abo mu ngero zo haruguru baba bari mu bibanza vyo kuganza, baba barongoye amashirahamwe, baba bafise ububasha bwo gutegeka abantu mu gihe cyo kuvyiga. Bo rero baba bumva ko n'abarongozi basanzwe babirimwo, ico bakeneye no kubitahura neza no kumenya ingene babikoresha neza aho bari. Ariko abakiri bato baba ari ibintu bumva bipfuza kuzoshikamwo muri kazoza, ariko bataba bazi ko ubwo bubasha buba buri muri bo. Baba bumva umenga bazoba abarongozi nibagenwa, nibatogwa, nibinjira mu kazi bagashika muri bya bibanza byo kurongora abandi, bakumva umenga niho bazoba abarongozi. Urumva kuri abo ijambo rikomeye kuba ari kubereka yuko ubushobozi bwo kuba umurongozi busanzwe buri muri bo. Ico kibanza gusa kizoza kibaha ukuganza kwemewe, autorité officielle, mugabo ubundi basanzwe babifise muri bo. Rero biravana n'uwo turiko turavugana ahageze. Abakiri bato kenshi ntibiyumva nk'abarongozi kuko baba babona ata kibanza barimo. Abamaze gukura nabo kubera ibibanza baba barimo baba bumva ko ari abarongozi, bagakenera kumenya neza ingene bo bikoresha kugira ngo amashirahamwe yabo ashobore gutera imbere. Ego rero tubwire ivyerekana umurongozi mwiza nyawe nibihe? Mu vy'ukuri nk'uko nabivuze kare, uburongozi buri mu muntu ntibuva hanze yiwe. Rero murabizi umuntu ni kiremwa kigoye, kigizwe n'ibintu vyinshi, bimwe bimwe usanga bivana n'imico, bikavana n'akarere umuntu yakuriyemwo. Nico gituma harya uburongozi si ikintu coroshe gusigura mu buryo bwiramvuye cyane. Ariko umfatiye hamwe ibintu nyamukuru biranga abarongozi beza, ikintu ca mbere n'abahinga bose bahurirako nuko umurongozi mwiza ari umuntu aba afise intumbero yerekeye abantu benshi. Ni kimwe bita vision canke bamwe bacita imbono, abandi bakacita iyerekwa n'ayandi mazina. Nta murongozi mwiza ashoboka adafise igicapo c'ubuzima yipfuza gushikana ko abarongoye. Ashobora kuba ari umurongozi mu vy'ukwemera, mu vy'ukwizera, ategerezwa kuba afise ukuntu yumva abo bantu bakwiye kumera, ahantu bakwiye gushika mu buzima bwabo. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Iyo kibuze uca usanga umurongozi ariko akinira kuba arongoye kugira ngo ashike ku nyungu ziwe. Udafise vision rusangi aca asanga ariko akorera kuri vision yiwe, inyungu ziwe nizo zica zija imbere, maze ba bantu bagahinduka ibikoresho akoresha mu gushika ku nyungu ziwe. Nivyo bica bija muri vya bintu byo kuzirika abantu kugwatsi, bimwe bita manipulation mu gifaransa, kandi ivyo ni ibintu bibi cyane. Ica kabiri kiranga umurongozi mwiza ni ingeso nziza. Umurongozi n'umuntu avuze ijambo, ico avuze kiba ari ico nyene. Kuko mwibuke ko umurongozi n'umuntu abantu bizigira bakamukurikira, bakemera gukora ivyo ababwiye. Igituma bavyemera nuko baba bizigiye ko ari ukuri. Iyo umurongozi rero ari umuntu abesha, babandi bavuga ikintu bagaca bakora ikinyuranye naco, abantu baragera igihe bakabibona. Bamaze kubibona ntibasubira kwemera amajambo uvuga. Niyo uvuze ikintu baguma bibaza ko hari ikindi kintu utari kuravuga. Bica bituma rero bacika intege mu gukora vya bikorwa vyojana kuri ya ntego, kuko ntibaba bumva yuko ivyo babarira ari vyo. Kandi bimaze gushikaho kenshi abarongozi iyo bari mu bibanza vyo kuganza niho baca bagwa mu makosa yo gukoresha iterabwoba kugira ngo abo bantu babumvire ku nguvu. Ariko rero burya mu vy'uburongozi iyo hajemwe inguvu biba vyononekaye. Uko ushiramwe inguvu nyinshi kugira bakumvire niko biba biriko birasohoka mu mitima yabo. Bazokunamira ari huri ariko urenganye bavuga ibintu biteye ubwoba. Kandi buhoro buhoro haragera igihe batangura no kuvyonona, bimwe bita sabotage mu gifaransa, kubera batakwemera n'ivyo uvuga batavyemera, bakabona ntako bari bugire, baca bagerageza kubivuruga batabikweretse. Ugasanga muri ko muratigita ibikorwa muri ko murakora, mugabo ntimuvaho muri, kubera imitima yabo itakira ijambo babwira, bigaca bihereza amaboko nayo ntakore neza. Ingeso nziza rero cane cane ko umuntu w'umwizigirwa, ico yemeye agishitsa,
umuntu ari honnête icavuze kiba ari ico nyene birakenewe cyane. Ica gatatu, umurongozi mwiza n'umuntu ashira imbere inyungu rusange. Iki kiza gituruka muri kimwe ca mbere kuba umuntu afise igicapo c'ubuzima yifuza gushikana kw'abantu. Iyo abantu uri umurongozi wabo bakabona yuko ukuroranirwa kwabo ubishize ku mutima, bakabona yuko witanga kugira ngo bashike kuri ya ntumbero nziza, ivyo bibatera intege mu bikorwa bariko barakora. Ariko iyo basanze uri kurabahenda, mu vy'ukuri naho uvuga inyungu rusangi ubabaye inyungu zawe, aho baca bacika intege. Rero uretse kuba afise igicapo c'ubuzima ashaka kubashikanako vision, ategerezwa kandi kuba umuntu mu vyakora ashira imbere ineza rusangi, ineza yiwe ikisanga mu neza rusangi. Ntabe umuntu ahonyanga ineza rusangi kubwo inyungu ziwe. Umuntu ameze gutyo bitebe bitebuke abantu baramuvako. Ica kane novuga ari naco ca nyuma, naho hari ibindi byinshi nagerageje kuvyegeranya. Umurongozi mwiza n'umuntu arera abandi barongozi. Si umuntu atega ubwoba no kubona abandi barongozi bariko barakura. Si umuntu atega ubwoba no kubona hari abantu bakora ibintu neza kumurusha. N'umuntu anezerezwa no kubona abakora neza bariko baragwira, kuko uko bagwira niko ibikorwa bikorwa neza, niko vyoroha ko mushika kuri ya ntego. Abarongozi bemerwa cyane mw'isi uravye muri kahise, bari abantu vision yabo yari irengeye ubuzima bwabo. Bari bafise igicapo cagutse cyane badashobora gushika ko bonyene. Aho rero niho bihera guha agaciro abantu. Ushobora uti ibintu ko ntashoboye gushika ko jenyene, ndakeneye abandi. Umuntu nk'uwo rero ababonye ntabari kure, arabashira imbere, arabakomeza, arabatera intege, arabigisha, arabarera kugira ngo bagwire. Hanyuma uko baba benshi niko ikibanza ciwe kigabanuka. Aho rero niho benshi baca bagirira ubwoba. Umurongozi mwiza si umuntu agwanira ikibanza ciwe, n'umuntu agwanira neza rusange. Igikomeye nuko abo bantu bashika kuri iyo ntumbero bafise, naho izina ryiwe ryo kwibagirwa. Mugabo ubudafise uwo mutima yumva izina ryiwe ryo guma rivugangwa, naho abantu batoshika ku ntumbero rusange. Uwo rero ababicubitse. Ico gituma umurongozi mwiza arahimbagwa no kubona abarongozi bakiri bato, akabakuza, akabamenyereza ibikorwa, hakazogera igihe cyo kuva mu bikorwa afise abantu babandanye babikora neza, ntihagire ikintu gihungabana. Muze murabe abarongozi bagerageje kwikwegera kw'ibintu vyose kubera badashaka ko hari uwundi muntu aduga. Iyo bapfuye bukwi na bukwi canke iyo bavuyeho bukwi na bukwi, ibintu bica bihagarara, kuko ntibaba barateguye abantu bashobora kubibandanya. Ugasanga ya vision yaririmba ipfanye nawe. Umurongozi rero mwiza n'umuntu ategura ibintu ku buryo n'igihe atakihari rwa rugendo rujana kuri ya vision rubandanya kwa kundi nyene. Ivyo rero bisaba ko arera abarongozi bakiri bato bazosigara barabandanya ico gikorwa. Uvuze ikintu ciza c'ingenzi, turakunze kubona aho umuntu ashobora kwihariza ikibanza rumwe akaguma yizigirwa, yizegwa mbere n'imyaka myinshi. Ni kuvuga yuko atawundi muntu baba babona yofata ikibanza ciwe akaba ari wenyine gusa. Hariho igihe bishika abarongozi beza bakaba nk'umuzi wibuye, ugasanga n'ahantu hagwiriye abantu bikwegera ko n'abantu bikunda, uwuhashitse aca yegeranya. Hanyuma rero abantu kubera baba bayidesu, baba bahemukiwe kenshi, batomboye bakaronka umuntu abababaye ntibamurekure. Hari ahantu nigeze kumva umukuru w'umutumba yamaze imyaka irenga 10 hari mu gihe c'intambara atwara uwo mutumba, yarabatakambiye, yaratinze arasaza, arabatakambira ngo bamureke baranga, kuko barabona bati uyu muntu ahavuye. Murabona igihe c'intambara ingene vyari bimeze, hari abantu bicisha abo barongoye. We yari umuntu rero yabakingira bose. Rero birashobora gushika bigategwa n'ico. Ikindi ca kabiri gishobora kubitera nuko uwo murongozi wenyene ataba yararondeye mu barongoye abashobora kuduga ngo abaduze. Urumva umurongozi mu bisanzwe muri bya bibanza byo kuganza harimo amaraha, harimo uturusho, harimo ibintu kana ko umuntu aronkera mu bivanye n'ikibanza rimwe. Rero umuntu asamajwe n'ivyo arashobora guca yumva atokwemera ko hari uwundi muntu aduga. Iyo ukoze gutyo rero uzokwa uboneka wenyene, hanyuma ugasanga nuko kwikwegera ko kurinjiyemwo kugira ngo ivyo bintu urimo ntubihombe. Ugasanga nyene yarabitunganije ukuntu gutuma atawundi muntu aboneka hafi. Muri ico gihe nta kundi haca haguma haza ubonyene, ariko murumva ko atari ibintu vyiza na gato.
wofu mubazana bakabikora nabi mu ntango ukabakosora ukabafasha kubishira ku rutonde hanyuma hakazogera igihe wewe wigirayo nabo bakabandanya hakubikora wenyene naho wowe bishoboye umunsi umwe ukahava bukwi na bukwi ibintu bigasigara birayangara. Ego urakoze cyane. Mbega rero birashika nk'umuntu yibonamo uburongozi akavuga ati je ndi uburongozi mwiza akavyibonamo canke ayibwirwa n'abandi? Umurongozi arashobora kwibonamwo bimwe mu bintu bituma umurongozi amera neza, kuko iyo ufise ikintu ushoboye urashobora kukibona. Dufate nk'ubu nimba ari umuntu afise ubushobozi bwo kwiyumvira ibintu vyagutse vyo muri kazoza, afise imagination nini, ashobora kwiyumvira ubuzima bushoboka bwiza ariko butahari, ico urashobora kukimenya. Ariko kenshi ntumenya ko ari uburongozi, wumva ari ikintu gisanzwe, wumva n'abandi bose kumbure babishoboye. Kenshi umurongozi amenywa n'abandi. Ibituma b'umurongozi mwiza arashobora kuvyibonako, mugabo wewe wababona ari bisanzwe kuko abayumva umenga n'abandi bose nuko bameze. Ariko abamubona rero nibo bashobora kuvuga bati wewe urafise ikintu tudafise, uraturusha ikintu ngaha, urashobora kutubera umurongozi. Iyo umurongozi avyibonye ko bishobora kumuviramo ubwibone, kandi ubwibone nabwo ni umwase w'umurongozi, kuko uwugize ubwibone ni wa wundi aca asuzugura abandi, ni wa wundi adashobora kuduza abandi, aca agomba kuba muri ico kibanza wenyene ibihe vyose kugira ngo yamavugwa wenyene. Rero naho umuntu yokwibona ko amakarite ivyiza biri mu bigize uburongozi, umurongozi mwiza si vyiza ko aca yibona nk'umurongozi mwiza. Ni vyiza ko abona ko yibona nk'umuntu afise ikintu ashobora guterera, ariko abandi bakaba ari bo bamubwira bati wowe urashobora kutubera umurongozi. Kanatsinda ugomvye kwigira umurongozi w'abantu kubera wewe wumva ubaruta, uba winjiye nabi. Umurongozi yinjiye neza ni umurongozi abantu bizigiye, bagaheza bakamusaba bati dufashe kuko turabona ko bishoboye. Uwo ni waba yinjiriye kubwizigirwa, ariko uwinjiriye kuri ka gatima ko kwibona nk'umuntu mwiza aba yinjiriye ahantu hanyerera hitwa ubwibone. Akumbure ukiri ngaho birashika nk'umuntu bamutora akavuga ati nukuri ntavyo nshoboye, akavyanka. Bijya bintu bavyavuye kuki kandi aba yizigiwe? Iyo umuntu avuze ngo ntavyo nshoboye haba hariho ikibazo. Mu kanya navuze ko umurongozi arashobora kwibona kuri vyiza. Igituma bikenewe nuko bituma atisuzugura, kuko hariho kugira ubwibone hakabaho no kwisuzugura, kandi byose ni bibi. Umurongozi mwiza n'umuntu ari hagati na hagati, azi ivyo ashoboye akamenya n'ivyo adashoboye, bigaca bituma atagira ubwibone. Mugabe iyo umurongozi atiyemera, aha mvuze kutiyemera ntimwumve kutishima, self confidence. Ego umuntu avuga ati hariho ivyo nshoboye kandi ivyo ndose akaryo no bikora, ivyo ni vyiza. Hariho abantu rero batiyemera, nabijya ashoboye atemera ko abishoboye. Niyo mubwiye bati wakoze neza yibaza ngo bariko baramuhema. Umuntu nk'uwo aba afise akagwara ko kutiyemera, kuko estime de soi yiwe ibiri hasi. Uwo muntu rero biragoye cyane kwa umurongozi, kuko burya kugira ngo uhagarare imbere y'abantu ushobore kubereka inzira, ushobore kubasigurira ibintu, wumve ko ukwiye, birasaba kuba wiyemera. Iyo umuntu atiyemera rero aca yisuzuguza imbere y'abarongoye. Niyo baborera abantu bashima bakamugomwa, mugabo ukabona ko abitinya akaguma avuga ko atavyo yoshobora, kandi bene kumwizigira bo babona ko yarabishoboye. Ico ni ikintu gikenewe gose mu burongozi, kwiyemera gukwiye. Ukuvuga nti wisuzugura mugabo kandi ntugira ubwibone. Ugeze mu bintu udashoboye uravuga uti ibi ntavyo nshoboye, reka turondere umuntu abishoboye. Aho niho uhagaze neza. Ego turakunze kubona umuntu yizigirwa mu bibazo bitandukanye, gushika naho abantu bavuga ati uyu no mu muryango iwabo nuko n'abarongozi ba se wiwe ba sogokuru nuko. Mbega nivyo koko namwe nuko mubibona iyo umuntu aguma yizigirwa cyane birashaka kuva mu muryango? Sinovuga ngo biva mu miryango, kuko bigiye mu miryango tuhava tuvuga yuko biri mu maraso, kimwe bita ADN. Bica bijana ahantu ho kuvuga ngo hariho abantu baremewe kuba abarongozi. Ivyo bintu sivyo. Ico bivako ni naho hantu uyo muntu yakuriye, ni environnement yakuriyemo, ni yiduza muri we ako kantu ko gushobora kurongora abantu.
urabona nk'umwana adufate kuva akiri muto abavyeyi bamenyereje ibikorwa bakamumenyereza kwamba afata ibintu mu minwe kuba responsable uwo biroroshe ko ahazogera hose abantu bamwizigira nk'umurongozi kuko kuva akiri muto yamye yiyubakamwo canke yamye yubakwamwo uyu mutima wo gufata ibintu mu minwe no kwiyumvira igikenewe no kugikora rero iyo umuntu afise izo ngeso nziza biroroshe ko aba umurongozi ariko ntibisigura yuko abo bandi batazifise badashoboye kuba barongozi kuko hariho abandi nabo bamenyerejwe gukora ibintu batagiye ahabona usanga bashoboye gukora ibintu byinshi mugabo kuva bakiri bato batigeze bamenyerezwa kuja imbere y'abandi ashobora kuba arusha gukora neza ubu duhejeje kuvuga ariko kubera atamenyereye kuja imbere ugasanga n'umuntu yamamize nk'uwinyegeje iyo rero mushoboye kubona ivyo bintu ashoboye mukamutera intege nawe mukamushira imbere arashobora kurusha umwe wa mbere abantu muri rusangi ntibaja kure mu kuraba iyo hageze gutora umurongozi baraba umuntu akerebutse baraba umuntu adatinya baraba umuntu avuga amajambo mu buryo bwumvikana umuntu ashobora kwemeza abantu ibintu baraba ibintu bigaragara ariko hariho abantu usanga bavuga make mugabo iyo bavuze bavuga ibintu bikomeye ugasanga ivyiyumviro vyabo ni ivyiyumviro bishika kure abantu nk'abo abantu ntibakunda kubiyumvira mugabo abona abantu bakomeye nabo mu vy'uburongozi rero umuntu yama yizigirwa cane no kubera haba hari ibintu bigaragarira amaso bituma abantu bamwizigira vyiza ariko ntibisigura yuko ari we wenyene ashoboye kuba umurongozi kuko hariho n'abandi hariho igihe ashobora kuba yarabayeho atagaragara gutyo ni ukuvuga ko yaronse umwanya wo kuvyubaka ufashe uwundi atagaragara gutyo ariko afise ivyo bindi vyiza umubonamwo ivyo vyo gukerebuka vyo kuba umuntu asigura ibintu neza arashobora nawe kuvyiyubakamwo buhoro buhoro akabiduza bikuzuzanya n'ivyo bindi asanzwe afise ego cyane tugaruke rero mu burongozi bujanye n'amashirahamwe hariho bita barideri n'abandi bita abamanageri manageri na lideri abo bantu barafitanye isano umumanageri jewe ndamwita umuzezi wabikorwa hanyuma umulideri nkamwita umurongozi umurongozi n'umuzezi wabikorwa n'abantu buzuzanya ntibakora bimwe ariko byose birakenewe kuko umwe abuze biratera ingorane umurongozi mwishirahamwe n'umuntu agumiza ijisho ku bintu vya kure aguma araba yuko ivyo muriko murakora biriko birabatwara kuri yambona kazoza yavize mufise n'umuntu aguma araba aho muriko murakorera lo context ingene ibintu biriko biragenda kugira ngo ntimwave musanga ivyo muriko murakora mwahushije inzira kubera ibihe vyahindutse n'umuntu akoresha cyane kwiyumvira la pensée stratégique n'umuntu ataja cyane mu buzima bw'ishirahamwe ku munsi mugabo agumiza amaso kuri kazoza araba ingene ibihe biriko biragenda namwe ivyo muriko murakora kugira ngo ntimuzosange mwarakoze mugabo mutashitse iyo mwari mugiye ubu muzezi wabikorwa nawe ubu mu manager nawe n'umuntu atunganya ibikorwa ku munsi n'umuntu ategereza kuraba ko abakozi batonze ko bafise ivyo bakora y'amakaye de charge ko ku munsi ari ikintu bakoze kugira ngo ntibatonde kwicara ngaho ataco bariko barakora niwe yitwararika kumenya mbega umuntu agwaye tubigenza gute umukozi agwaye mbega umukozi asivye haca habiki mbega umukozi asavye konje akazi yakora gaca gakorwa nande ivyo urumva ko ari ibintu bikenewe mu buzima bw'ishirahamwe ku munsi ubikuyemo uzosanga ataco muriko murakora mugabo kandi ivyo mubikoze mutariko muratumbera wa murongo w'imbona kazoza mufise naho nyene uzosanga mwararusha mugabo mutashitse ku ntumbero mwari mufise nico gituma dukeneye abarongozi bagumiza ijisho kuri kazoza baraba ivyo turiko turakora uko ariyo biriko biraja tugakenera n'abadufasha gutunganya ivyo uyu munsi kugira ngo ntidusanga akazi kahagaze uyu munsi kubera turiko turarota ivyejo gusa urumva abo bantu babiri baruzuzanya umwe adufasha mu vyo turi mu uyu munsi uwundi akadufasha kubitumbereza kuri ya ntumbero rusange dufise hari imbere muri kazoza ego naho tugarutse mu gisata ca politike turabona igihugu canke ibihugu biragira imigambwe bamwe bakiyamamaza barondera kuja ku butegetsi bakaba indongozi z'abandi mbega iyo abo bizigiwe bigenda gute babe abarongozi beza badafise aho begamiye mu gihe bafise imigambwe bavuyemo imigambwe iri mu bintu bishobora gukomeza amacakubiri mu bantu iyo basanzwe bayafise kandi bica bigorana cyane gose ingene umuntu
ashobora kuva mu mugambwe hanyuma akizigirwa n'abantu bose nawe nyene akabakorera bose co kimwe muti kubera iki ndiko ndavuga sindiko mvuga imigambwe ndiko mvuga amacakubiri no kuvuga ubu kutagira ubushobozi bwo kwakira umuntu ari mu mugwi utari mu wewe kwinuba no kutemera umuntu mudasangiye umugwi umugambwe ni imwe mu nzira vyerekaniramwo birashobora kwiyerekanira mu idini birashobora kwiyerekanira mu ntara birashobora kwiyerekanira mu bwoko rero nashaka ikibazo ndakijane hirya gato y'umugambwe ndakijane kuri ubu mutima w'amacakubiri ushobora gutuma umurongozi bimunanira kuba umurongozi mwiza kubarongoye bose iyo tuvuze uburongozi bisaba ko umurongozi kugira ngo akore neza akorera ku rugezo rw'abarongoye bose akaranga iki twita identité mu Gifaransa karafise ukuntu kiyubaka umuntu arafise umuryango avamo umuryango mutoya arafise umuryango munini turi mu bihugu bifise amatribu amoko hariho ubwoko hanyuma umuntu araja mu idini kanaka umuntu araja mu mugambwe kanaka ivyo byose bigize akaranga ariko rero tugeze mu burongozi iyo ujejwe kurongora abantu bisaba yuko uduga ugakorera kuri ca kintu gihuza abo bantu bose urongoye mu vy'imigambwe utowe kurongora ikomine biba bikenewe yuko urengera akaranga k'umugambwe wawe ugakorera ku karanga k'abanyekomine bose intambamyi rero zikunda kuba ni zibiri intambamyi ya mbere ni uko uwo murongozi wenyene ubwiwe ashobora kwiyumvamwo abava mu mugambwe wiwe kurusha uko yiyumvamwo abava mu yindi migambwe ivyo bigatuma atabafata kumwe akumva bamwe yo bakundwa akaza yo bacishirizamwo yo bagirira ivyatagirira abandi mbere n'uburenganzira badafise rimwe akabubaha akumva bajya abandi nabo ntiyobafata co kimwe nabo mu mugambwe wiwe aho biba bimunaniye uwo mu vy'ukuri ntababereye kuba umurongozi kuri urwo rugero ababeranye no kuba umurongozi wo mu mugambwe kuko ashoboye gufasha abo mu mugambwe nyene gusa uramutse aja hejuru y'umugambwe rero akwiye kugira uwo mutima wo kwagura akabona ba bantu bose agakorera bose co kimwe ahandi hantu bikunda kugoranira ni kubarongoye kubera imigambwe hari igihe usanga hariho kutabonana neza iyo hatowe umuntu atari mu mugambwe w'umuntu kanaka hari igihe nawe bimugora kumubura nk'umurongozi wiwe ngo amwemere akumva ati naho ari musitanteri kubera atava mu mugambwe wanje je sindamwiyumvamwo bigaca bituma inyifato ziwe imbere y'uwo murongozi ziba inyifato zitari nziza ivyo rero bica bituma uwo murongozi nawe atoroherwa mu gikorwa co kubabera umurongozi n'igihe yo bariko aragerageza kubakorera mwese co kimwe nico gituma abarongowe nabo bafise uruhara mu gufasha abatowe bava mu migambwe kugira ngo bumve ko babemera ko babakira nk'abarongozi naho batava mu mugambwe umwe ntibagire inyifato zituma abo barongozi bibagumira gukora igikorwa bajejwe kuko abarongozi bashobora kuba bafise umutima mwiza mugabo ugasanga burongoye bariko barakuvuga nabi bariko barakwambika ibara ntibakwemera ukumva ko hari akantu k'ubugumutsi no kutakwemera kari muri bo ivyo rero navyo bica bituma nawe arondera kwemerwa ku nguvu nivyo rero bica biza nko gukoresha igikenye no gukoresha iterabwoba noneho ibintu bigaca vyononekara kurusha yego cyane dusa nk'abasoza twavuze byinshi ibyerekana umurongozi nyakuri wariwe ndetse n'ibindi rero intambamyi abarongozi bahura nazo mbega zirahari zoba ari zihe yego abarongozi barahura n'intambamyi nyinshi bivanye naho bakorera nimba ari mu mashirahamwe nimba ari muri politike nimba ari hehe intambamyi nyamukuru ikunda gushika mu burongozi nuko hari gihe uko wumva ibintu bikwiye kumera atariko abo muri kumwe bose baba bavyumva kuko urashobora kubona umurongozi wabo mugabo ugasanga abo bantu bagukikuje ntibabona ibintu cyo kimwe nawe iyo rero umuntu araho hariho inzira zibiri ni zitatu hariho bamwe baca babemeza ivyo biyumvira ku nguvu iyo wemeje abantu ku nguvu uba uriko uravyora intambara mu bantu intambuko ya kabiri canke uburyo bwa kabiri bwo kubikora ni ukuganira n'abantu iyo uganiriye n'abantu biragusaba ko rimwe na rimwe wemera guhindura uko wahora ubona ibintu kuko hari igihe usanga bafite ivyiyumviro vyiza kurusha ivyo wari ufise ico kintu abarongozi benshi baragitinya
ica gatatu ni uguheba ivyo warimwo bavuga uti okay je ndabivuyemo ni mu hariho abarongozi bama baheba bakabiheba bagatanga imihoho kubera iyo mvu. Iyo ntambamyi ni intambamyi ishikira abarongozi cyane. Intambamyi ya kabiri ikunda gushika mu burongozi ni hindagurika ry'ibihe. Urabona iyo umuntu ariko arakora igikorwa c'uburongozi aba afise ukuntu yapanze ibintu, mugabe ntawuzi ejo ingene haba hasa, ntawuzi bizokwaduka ejo. Urashobora gutangura uyu munsi bimeze uku, ejo kumva hadutse ikintu gisaba guhindura vya bindi. Uko kuntu rero ata muntu numwe azi kazoza, birasaba umurongozi kwama yiteguriye guhinyanyura ivyo yapanze, no kuvuga kimwe bita flexibility mu gifaransa. Iyo bari umurongozi ukaba umuntu ari rigide, umuntu atanyiganyigana na rimwe, bica bikugora gukora kuko hari intambwe yo kutamenya ibizokwaduka ejo. Bisaba ko wama witeguriye guhinyanyura ivyo wari wateguye kugira ngo bijane n'ibihe ugezemo. Icanyuma no uvuga ni kutemerwa n'abantu bamwe bamwe. Umurongozi naho yoba mwiza gute, hazokwama ari abantu batakwemera canke bakwemera mugabo baguma bashira yakanda, bitewe nuko kumbura hari ibintu bikugora bafatirako canke bitewe nuko bashaka ico kibanza cawe. Iyo rero bimeze gutyo, abantu bakaguma nyene bagomba kukwereka ko atajushoboye, hari n'abakugwanya mu buryo nyene bunyegeye ukuntu, ivyo birahungabanya umurongozi cyane. Benshi baca bakoresha ububasha bafise kugira ngo bikure ko abantu, ugasanga noneho birashobora no kuvamo intambara. Umurongozi mwiza aragerageza gukosora ibintu biri mu barongoye ataco bihungabanije, akaza gukoresha amategeko iyo atakundi. Mugabo ivyo gusekanisha abantu no gukara sivyo bikwiye kuza imbere, kuko mu vy'ukuri ubu borohereje, bubashaka intambara, uzanye intambara rero hariho abantu mu vy'ukuri intambara ubu borohereje cyane. Ni byiza ko umurongozi aba umuntu yihangana, ashobora kubona abantu batariko baratunganya ibintu neza, ntace afata inkono ubwo nyene, ashobora guhanura rimwe kabiri gatatu, hanyuma iyo hageze ko ingingo igafatwa yaragerageje izindi nzira zose, kuko gukoresha amategeko n'ahari byiza, hari igihe ubikoze vyihuse usanga biciye bizana icuka kibi, ugasanga biciye bikugora kubandanya ukorana n'uwo mugwi. Ego reka ngarukirize hano, n'ahari byinshi mugabe ivyo ni ibintu bikunda gushika cyane mu burongozi. Ego akumbure akantu kamwe kanyuma dukunze kubona mu bigo biteye imbere, iyo umurongozi bamutuye ko akanenge aca atanga imihoho akademisiyona. Mbega ni by'ukuri ko umurongozi iyo bamutuye ko akanenge biba byiza kudemisiyona kwerekana yuko ari umurongozi mwiza? Bijya vyo gutanga imihoho biva ku muco witwa kumaramara. Hariho umuco uvuga ngo iki kintu kimeze gutya kinshikiye birateye isoni, si vyiza ko bimbako, kandi sino kwihagarara ko ngo ntaco bitwaye. Ni vyiza ko biba, ariko ntibibe ku tuntu twose. Hariho amakosa umurongozi ashobora gusabira ko imbabazi, akavuga ivyamugoye, hanyuma ibikorwa bikabandanya. Bimwe bita les excuses publiques, ivyo birabaho, umuntu ntabanze gutanga imihoho, ariko sari remereye. Ni vyiza yuko umuntu ahava. Kubera iki? Kuko uhonyoreye ko muba muriko muramenyereza abantu ko umuntu ashobora guhemuka, nibisanzwe, kandi abariko barabikurikirana ejo bazoza bameze uko nyene. Mugabe iyo muvuga ngo iki kintu kirazira, umuntu agikoze ategerezwa guca atanga imihoho, bituma n'abakiri bato bakura babona ko hari ibintu kizira nyene mu buzima. Uzutinya umuntu kuri watakizira, ibintu vyose ashobora kubihonyorerako. Bamwe bararamangana umugayo, abo bantu n'abantu bashobora gukora amarorerwa kuko bazi yuko ataco bitwaye, nibisanzwe. Rero umurongozi n'umuntu afise uturimbi avuga ngo hari ibintu ntokora, ivyo bintu bimushikiye rero vy'intakogwa, yemera agatanga imihoho kugira ngo ntitumenyereze abari nyuma ko ibintu vyose dushobora kubikora bikaba bisanzwe. Ego cyane. Mu gusoza tugarutse mu buzima busanzwe, turabona uratanga ibiganiro kuri WhatsApp, wigisha. Mbega murabona yuko ivyo mukora biriko biratanga umwimbu mwiza, bikagira ico bihindura mu mibereho y'abanyagihugu? Umuntu we yavuze ko hariho ubudasa hagati y'umurimyi n'umwigisha. Umurimyi iyo abivye mu ndwi imwe zibiri acatangura kubona ico yabivye, ariko umwigisha arashobora gutanga ubumenyi akamara imyaka 5-10 atariko arabona icavuyemo. Niyo ngorane abigisha dufise, nico gituma dutegerezwa kwihangana cane. Inyigisho ntanga
novuga ko jewe ndafise amahirwe kubera ubuhinga ngurukana bumenyi hariho abantu baca bambwira ico byabafashije bagacisha muri ajya magroupe canke bakabimbarira jewe nyene ni kuvuga ndabimenya ko hari ico biriko birafasha kandi mu buryo bufadika si vya byo kuvuga ngo ibintu vyangiriye ikimazi ngo vyamfashije vyankuye bishira handi oya aravuga ati jewe nari mfise ingorane na komite yanje hari ikintu tutumvikanako iki cigwa cadufashije kumvikana ivyo rero birahari sinovuga ngo ni benshi kuko benshi ntibavuga kuko nta na obligation yo kuvuga ihari ntibategereza kuvuga umuntu je intumbero yanje nuko abantu bafashwa rero hariho abaza bakabivuga ariko hariho n'abandi batabivuga nibaza rero yuko hariho benshi bifasha batabivuga mfatiye kuri abo bake bagira inguvu bakaza bakabivuga yego kuri Twitter yawe hari handitse amajambo yo mu Congereza to live is to serve washatse kuvuga ico nashatse kuvuga nuko ubuzima bugizwe n'ibintu bibiri bugizwe no kwakira no gutanga umuntu wese arakenera abandi iyo ugwaye urakenera umuganga aguha ubuhinga bwiwe bwo kuvura ntidushobora kubaho tutakira ivyo abantu batanga mugabo umuntu muzima ntiyakira gusa aratanga ubutanga cyane kurusha uko yakira rero nibo babayeho ubuzima by'ukuri kuko ibiturimwo ni byinshi cyane kurusha ibyo dukeneye nico gituma dufise ubushobozi bwo gutanga byinshi kurusha ibyo twakira kandi umuntu abayeho n'umuntu ariko arakoresha ubwo butunzi bumurimwo kurusha abandi ubukoresha neza kurusha abandi nawe n'ubutanga kurusha abandi nico nshaka kuvuga muri iryo jambo ry'icongereza to live is to serve. Okay, reka rero tumushimire cyane Asheri Nizigiye twibaza ko n'ikindi gihe twabatuma ko muzoshobora kwitaba akamo kacu mugadusangiza bimwe mu bintu mufise. Yego murakoze cyane nukuri nanje ndabashimiye murakoze gushima nanje ndabashimiye kuri aka karyo kandi nkuko mubivuze ni haba kandi ubundi mwanya ikindi gihe bigakenerwa ko twoganira jewe nditeguriye gutanga ico mfise ku neza y'igihugu ku neza y'uburongozi muri rusange haba mu gihugu no hanze yacu. Nuko rero bakunzi ba Peace International TV aha niho turangije kino kiganiro twari kumwe n'umwigisha muri kaminuza Asheri Nizigiye reka rero tubasabe mugire subscribe mugire share kandi kino kiganiro mu gikundi mu gisangize n'abandi mwari kumwe na Moise Ndayiragije turabashimiye naho mutaha.